dusome mu cete kigira kabiri Paulo yandikiye abikorinto, cete kigira kabiri Paulo yandikiye abikorinto mu gice c'9. Turasoma mu gice c'9 umurongo wa 6 gushika ku 15. Duhere ku murongo wa 6. Haravuga ngo ariko icyo mvuga ngiki, uwiba nke azokwimbura bike, uwiba nyinshi azokwimbura vyinshi. Umuntu wese atange nk'uko yagize imigabo mu mutima wiwe, atababaye canke atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe. Kandi Imana ishobora kubasesekaza ko ubuntu bwayo, kugira ngo murushirize gukora ivyiza vyose, mufise ibibahagije muri vyose. Nk'uko handitswe ngo yatanze isabagire, yahaye abakene, ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Kandi yiha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya, niyo izobaha ibongerekanirize imbuto zanyu zo kubiba, kandi izogwiza ivyamwa vy'ukugororoka kwanyu, namwe muzotungishwa muri vyose, ngo mugire ubuntu bwose butuma dushimisha Imana. Kuko igikorwa cy'uko kugabura kitamara ubworo bw'abera gusa, ariko kandi kirushiriza gushimisha Imana muri benshi. Kuko uburyo mwigenjeje neza muri uko kugabura kwatumye abo bahimbaza Imana yuko muyumvira, mwatura ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi yuko mwagize ubuntu bwinshi bwo kubafasha no gufasha abandi bose, kandi mukubasengera babagirira inkumbu, kuko ubuntu bw'Imana burushiriza kuba muri mwebwe. Imana ishimigwe ingabire yayo nziza itovugwa. Amen. Haleluya. Nagomba tuganire muri uyu mwanya muto ijambo rivuga ngo kubiba. Nagomba tuvyibukanye, urazi ko kubiba ari vyiza. Nanje ndabizi ko kubiba ari vyiza. Hariho kubiba ubwa mbere mu buryo bw'uburimyi, biratanga umwimbu, ubivye bike uronka umwimbu muke. Hariho kubiba mu buryo bw'imhemu, mu buryo bwo gutanga. Ivyo navyo ubivye naho nyene uraronka umwimbu, wabiba bike ukaronka bike. Uku kubiba kose kurazana umwimbu. Paulo rero uhereye kuri kino gice c'9 umurongo wa mbere yandikiye aba bantu b'ikorinto, yariko arabashimira, ariko kandi yongera batera intege cyane, abashimira ukuntu bagize umwete wo kugaburira bera, bagize umwete wo gutanga ivyabo mu buryo buryoshe cyane, bagize umwete nawe nyene wo kumufasha, baramushigikira, baramurungikira ari Makedoniya, baramurungikira ku buryo Paulo agera ahantu abirata, arumva ko abirase ari Makedoniya, kumva ko yirasa abikorinto, abirasa ukuntu ari abantu batanga, abandikira igicete rero abatera intege, bitako abarungikira bene data. Muri abo bene data harimwo na Tito, arabarungika kugira ngo barushirize kubatera intege, bababwire ko ivyo barungitse vyashitse, ariko kandi bimuteye kunezerwa kubona ari abakristo bashigikira bera, kubona ari abakristo biyumvira kubera, bakabashigikira, bakabaha ivyabo, bakabatera intege mu gikorwa. Kandi na Paulo uko gutanga kwa bikorinto kwaramutera intege, kandi yaravuze neza ngo suko ndumukene, suko nkenye, ariko kandi nukubera mwumvira Imana, mutanga kubera mwumvira Imana. Ivyo navyo bikarushiriza gushimisha Imana. Buryo umuntu atanga aba ari umuntu yumvira Imana. Kubera iki yumvira Imana? Ivyo dufise vyose twabihawe nayo. Ivyo dufise vyose twabihawe n'Imana. Rero ivy'Imana yaduhaye kirazira kuvyigungirako. Gutanga
Imana iragukunda kuko ubu yumviye, kuko yaranavuze ngo tuyiheko ibya 10 n'amashikanwa y'ishimwe. Reka ivyo mbanze ndabireke. Gutanga nkuko Pawulo yari karabibandikira, arababwira ngo bishimisha Imana, bihesha icyubahiro Imana. Ariko kandi arongera karababwira ngo uwutanga wese amenye yuko ububiba, gutanga nukubiba. Nino avuga gutanga wumve kubiba. Ububivye, nimba uzotanga impuzu, nimba uzotanga amafaranga, nimba uzotanga ijambo ry'Imana, umenye ko ububivye. Kandi ivyo utanga ari vyiza ari bibi byose birazana umwimbu. Acarongera ko rero arashimangira aha twahereye gusoma, arababwira ngo uwubiba nke, imbuto nke, azokwimbura bike. No mu murima nico kimwe, no mu murima ufise agatongo gake ukoresha imbuto nke, kandi no mu kwimbura ntushobora kunganya n'umuntu yakoresheje itoni ariko arabiba, ntushobora kunganya nawe mu kwimbura. Aca yimbura amatoni n'amatoni, ariko wakoresheje agakoko kamwe, bisigura ngo agatongo ni gato, uzokwimbura kandi uzokunguka, ariko uzokunguka bike. Yesu ashimwe. Pawulo rero arabahanura ngo ndababwire, ndabibibutse, naho musanzwe mubizi, uwubiba nke azokwimbura bike, uwubiba byinshi azokwimbura byinshi. Ico ni kimwe yabibukije. Arongera arabibutsa ngo aho yari kabibutsa babandi b'Ikorinto bamenyereye gutanga, bamenyereye gushigikira abakozi b'Imana, bamenyereye kwitanga kugira ngo igikorwa cy'Imana gitere imbere. Nibo yari karababwira, ababwira ngo muri mwe ibinyene mwatanze, ibinyene mwaturungikiye, uwabivye bike azokwimbura bike, uwabivye byinshi azokwimbura byinshi. Naherega harimwo kubatera intege kugira ngo ubiba bike yikubita agashi azarabiba byinshi, ubiba byinshi nawe ategwa intege, abandanye kubiba byinshi, yongereze kugira ngo aze yimbure byinshi. Acarongera arababwira ngo ikindi naco mwobiba mwosubira, Imana ntiraba ivyo mubivye, iraba umutima wabibanye, iraraba umutima wabibanye. Hariho abantu babiba ukabona akabiba mugaba akabiba ashavuye, akabiba byabasitu, akabiba babone ko natanze, akabiba kubera ari itegeko ry'umugwi, kubera ari itegeko batubwiye ngo tugire uku. Oya, si ivyo. Yarabahanuye, arabibutsa yuko Imana iraba mu mutima. Aca arababwira ngo uwutanga wese rero natange anezerewe. Uko wabigabiye mu mutima, uko mwemu yera agusunika gutanga, abari gutanga utaravye ukwegereye, utaravye uri hirya no hino, utaravye ngo bazovuga ngo, utange uko mwemu yera ariko aragusunika, uko umutima wawe uri kurakubwira gutanga. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu rero bakunda gutanga muze murabavako, bitangire. Bitangire. Igikomeye Imana burya icukwiye kumusengera nikivuga ngo iraba mu mutima, ariko asunikwa n'iki gutanga. Ariko asunikwa n'umutima unezerewe w'ivyo Imana yamukoreye, ariko asunikwa n'umutima unezerewe w'igitangaza Imana yakoze, ariko aribuka ukugira neza kw'Imana, ariko atanga n'umutima unezerewe yibutse ko agihumeka. Ivyo Imana irabiraba. Yesu ashimwe. Hageze gutangira igikorwa cy'Imana, inyubako, ivuga butumwa, Imana iraraba ati mbega vy'ukuri uyu muntu atanze aruka nezerewe guherekeza aba bantu mwivuga butumwa, canke n'itegeko ry'umugwi, canke no kugira ngo abandi. Uyu muntu ariko atanga nezererewe vy'ukuri kubaka inyubako, canke no kugira ngo nyene abandi babone. Imana iraraba rero mu mutima. Iyo dutanga rero dutange tunezerewe, tuje kubiba tunezerewe. Nubwo umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ababiba barira bazokwimbura banezerewe, sukubiba ushavuye sivyo yashaka kuvuga. Ni bimwe vyo gusohora imbuto, uyisohora uvuga ngo ndayisohoye mugaba abana nari nifuza kubagaburira utuduharage, ndayisohoye kubera ntegerezwa kubiba ngo nze nimbure, ariko abana bari bakeneye kubirya, ndatanze iyi mpuzu nayikumva
ndayikunda ariko ko mwemu yera ndongora kuyitanga reka uyitangurira mugabo sukuvuga ko ubushavuye ariko uyitangurira ndayitanze nyene ndayitanze kuko mwemu yera mbwiye gutanga nyene nayikunda nako kanayikunda nari kutugaburira umwana nari kuzoyafashisha abana banje ariko iki gikorwa naco reka ngira ico nkoze reka ko mwemu yera mbwira kugira ukunda bigire hanyuma ugaca ubitwara wamaze kubitwara ugaca ugenda unezerewe. Haleluya. Ibi rero utanga yashaka kuvuga ngo ubitanga uremerewe nyene kubera nawe wagomba kubikoresha ariko ngo bikugarutseko ngo uzokwimbura unezerewe. Haleluya. Nta muntu n'umwe kweri yoja kwimbura ngo areke kunezerwa. Nukuri yo baragwaye ugeze mu murima kwimbura wimbura unezerewe ukaruha mugabo ukaguma wunama wimbura utana nabijya nama ndyohe bwiyongiye kwimbura nkabona icungu hariya kingana yo nkacanza kurukata nezerewe nagenda kwimbura ibitunguru yo nafurura gatoya yo nkumva ndaryohewe urumva nta muntu numwe nkaruha rero hari igihe nduha mugabo kubera mbona mfurura gatoya bigaca biza nongera nkafurura bigaca sinduha usanga utaruha ubunezerewe cyane muriko murikorera biba biremereye ariko muvyikorera munezerewe muvuga ngo reka nshikane muri stoke abana bazoshira inzara reka nshikane muri stoke nzofasha ko bene data. Haleluya. Tubibe tunezerewe ico nikindi yabahanuye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi ukwiye kumenya nuko kubiba ni vyiza gutanga ni vyiza cyane kuko umurongo w'umunani watubwiye ngo icyo kimenye yavuze ngo Imana ishobora kubasanza kumugisha ni ngombwa Imana irahezagira Imana iragwiza niwatanga nta kabuza icyo kimenye yuko Imana izobigwiza ibigwize bikugaruke ko bigwiriye cyane gose. Niwatanga niwabiba Imana ishobora kubaha umugisha mwinshi cyane. Rero ntuze utange wivyiringira ariko utanga unezerewe kubera Imana iriteguye kubahezagira. Haleluya. Nagira ndagusabe ngo ntuzibiri iyo biva burya kwimana uburi kurazibira iyo biva kwimana uburi kurazibira umugisha kwimana uburi kurizibirirako nyene uvuga ngo nutunyene nitwomfise nutunyene urumva ni nk'umuntu afise akantu mu maboko akaguma apfumbase nutwanje ntarekure ngo atange nta handi umuntu yoshira wakirisha amaboko utarekuye ntacuronka kigaruka. Rero kwigumiza ko ivy'Imana yaduhaye nukuzibira iyo biva kuko byose nababwiye ko vyavuye ku Mana bisaba ko twongera tugatanga mu bantu bayo tugahezagira igikorwa cyayo. Haleluya. Hano havuze ngo umurongo w'umunani nyene ngo kandi Imana ishobora kubasesekaza ko ubuntu bwayo kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufise ibibahagije muri vyose. Nukuvuga ngo wamaze kubiba Imana ikugarukanira umugisha mu ntumbero yo kugira ngo nubure ibindi uja guteragira nubure imbuto. Haleluya. Muri vya bindi nyene wabiba irakugarukanira imbuto ikagugarukanira n'ivyurya nkuko yabivuze aha ku murongo w'10 ngwiha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya. Haleluya. Imana itanga ivyo kurya ariko kandi muri bijya yaguhaye harimo n'imbuto. Yesu ashimwe. Reka ndakwibutse ko muri bijya ufise harimo n'imbuto yo kubiba kandi iyo muto niyo izogarukana ibindi byinshi. Mwavyumvise? Muri bijya ufise yaraguhaye ivyo kurya yarabiguhaye ariko wibuke ko harimo n'imbuto.
zokongera ukajya kubiba. Niwarya rero ukaryana n'imbuto kazoba kabaye, bizokugora kongera kuronka ivyurya uko vya bindi uzobirya bihere, bizokongera kuronka ivyurya ubure n'imbuto ubure vyose. Nama ndabibona hariya haruguru, igitutsi cya mbere kibaho n'umuntu agutuka ngura agasega imbuto. Ni igitutsi cya mbere kibaho, gusega imbuto mwiteragira, gusega imbuto bisigura ngo urinze usega imbuto uba wakunkumuye twose hariya ugakunkumura twose, hanyuma ku buryo ubura ivyurya ukabura n'imbuto. Rero nagira ndakubwire, bijya ufise harimwo ivyo kurya, burya Imana yabiguhaye ivyo kurya, niyo iha wewe nyene mubivyi, iguha ivyo kurya, imitsima yo kurya, iguha ivyo kurya, ikaguha n'imbuto zo guteragira. Rero nturye vyose ngo wibagire kubiba. Uwo mushahara wawe harimwo ivyo kurya ariko harimwo nayo kubiba. Kirazira kuyarya yose nyene gucisha kuwepfo, harimwo ayo kubiba. Tangura wiyumvire, mbega umushahara mpembwa ndya ngahe nkabiba angahe? Ubiba ayangana iki? Yesu ashimwe, haleluya. Iyi Mana nyene yaduhaye ibi, yarabitoye neza iduha byose ibyo kurya n'ibyo kubiba. Iyi Mana nyene rero niyo ica itwongerekaniriza umugisha, ikabigwiza, hanyuma tukabandanya kubaho, tukabandanya kugira umugisha utubeshaho, kandi ukongera ukavamwo imbuto. Umugisha utubeshaho ukongera ukavamwo imbuto, tukasanga twabayeho mu kwa mbere, mu kwa kabiri twabayeho, mu kwa gatatu twabayeho, atari kubera uhembwa menshi cyane, ariko kubera muri twa tundi duke wibutse ukabiba, ugasanga urimbuye. Mu kwa kabiri ukabaho, mu kwa gatatu umwaka wose ukisanga warangiye, ukaraba mbega finalmente none nabayeho gute muri ya mafaranga bimwe nyene nabayeho gute? Burya ndakubwira ikikubeshaho wewe ubiba, kuko ababiba nagira ndababwire ngo ntibazoza gusega imbuto. Wewe ubiba unezerewe, kandi wamaze gutahura yuko Imana ivyo yaguhaye harimwo ivyo kurya vy'iwawe n'imbuto. Nagira ndakubwire ngo ntuzoja gusega, uzobaho kubera Imana izozira bigwiza. Bijya nyene wabivye izobigwiza, mbere irabigwiza bikaza ari vyinshi cyane. Mbega nimumaze kubibona gahemu, muramaze kubibona? Urashobora kubiba ikiro c'isukari ukimbura umufuko w'umuceri. Ibyo ari byo byose umufuko w'umuceri ntungana n'ikiro c'isukari. Urashobora kubiba 1,000 kimwe, umuntu yagutakambiye ati mfasha 1,000, warengana irembo ukaronka uguha 10,000. Eka si 10,000 gusa, hari n'igihe Imana iguha 10 miliyoni, ikaguha 5 miliyoni, wewe watanze 1,000, watanze 5. Haleluya, haleluya. Imana n'umwizigigwa, iyo ubivye iravyongerekanya ikabizana bigwiriye. Haleluya, haleluya. Rero ndagusavye wige kubiba, ni wige kubiba, reka kwikumirako ivyo wari ukwiye gutanga. Uwikumiyeko ivyo yari akwiye gutanga bimukwegera umuvumo. Niko bivuga mu migani 11, mu migani 11 ku murongo wa 11 ku murongo wa 24 harabivuga neza. Haravuga ngo umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumirako ivyo yari akwiye gutanga bikamukwegera ubukene. Hepfo rero urahasanga umuvumo. Umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomererwa. Imana ntirya ideni. Haleluya. Ku murongo wa 26, uwikumirako impeke abantu bazomuvuma, ariko umuhezagiro uzoba kuwuzishora, kuwuzitanga akaziha abandi. Haleluya, haleluya.
uwikumirako uwugumya ivyo yarakwiye gutanga bimukwegera ubukene, bimukwegera gukena. Ariko uwutanga isabagire wewe arushiriza kunguka. Haleluya, arushiriza kunguka. Gutanga isabagire nuguha benshi, suguha umuntu umwe, nuguha benshi. Ariko apana gusesagura. Ndiko ndavuga gutanga, nimuhave mugenda muvuga ngo nabigishije gusesagura. Oya, nugutanga uko mwe muyera kurongoye. Yesu ashimwe. Gutanga uko mwe muyera akurongoye, kuko hari abazibira ijwi rya mwe muyera, kandi abo ntibazobona umugisha. Narigeze kubashingira ntawe ukuntu nazibiye ijwi rya mwe muyera. Kera nari mfise amafaranga 500 yonyene, hanyuma haza umushitsi nguma ndamuganiriza, hanyuma numva akajwi ngo mugurira ifana. Akajwi nyene kongorera muri jewe, mugurira ifana. Nanje ndaryishura nyene mu ijwi ryongorera. Oya, 500 usigaranye, oya ntibishoboka. None rero muhira wasize bakome. Urumva rero twere nyene turaho turashima Yesu, akajwi kakanye nterompa mugurira ifana. Oya, 500 hanyuma bizogenda gute? 500 hanyuma oya, 500 urumva sinari gusumiramwe abana ngo barye, ndayabanako. Hanyuma riraza n'ubugira gatatu, ndakomantara nguma ndamuyagisha, aratinda aragenda. Agiye arenganye metero zikeye, ndababwire n'impuzu nambaye nahatswe kuzitabura. Ndabura amahoro, ndabura iyonja niyomva, kakanoti ukamengo no gatabagura, kubera numva nyene ndabura amahoro ku buryo nca nkoranya bari mu nzu bose, ndababwira ntibasha, reka ndababwira ibimbayeko. Ubigenza ukuntu nyene nanse kuzimana umushitsi, ijwi ryagumye rimbwira. Niho naringikizwa, nari maze imisi mike nkijijwe. Hanyuma umukobwa twabana we yaramaze umwanya munini akijijwe, aca arambwira ati ndagutera inkuru. Iryo ryari ijwi rya mpwemu yera. Kumbe ryari ijwi rya mpwemu yera, kandi mugana arumva ari umuntu ari karampata ampata. Kumbe ryari ijwi rya mpwemu yera. Burya yutanga wagize umugisha. Ni none rero ushaka kuvuga ko aya 500 none hoho nahatswe kwimara. Ndabura amahoro. Ariko rero abimbwiye ca ndavuga nti kuvubu ukuntu mbuza amahoro, ndigiriye imigabo. Icyo nzoba mfise cyose nico nzoha umushitsi ansanze. Nimba zoba arayanyuma nzomuha utwo nyene. Hanyuma nca ndababwira ni namwebwe nahari muzotanga igihari, ari umuhwi, ari utwo kurya, ari agafana, ari amahera nagusigiye. Umukozi ndamubwira nagusigiye amahera ukabusigaranya y'ifana, zimana umushitsi. Jewe sinzoraba ngo wazimanya umushitsi. Duca turafata ingingo yuko ata muntu azosubira kuva mu nzi wacu tutamuzimanye ngo twigungiye ka 500. Ewe duca turafata ingingo, duca rero tubigira uko. Nukuri ubu buzima kuva ico gihe nukuri narigishijwe cyane ku buryo nta muntu aza muhira na n'uyu munsi aza muhira ngo agenda atacafashe, kiretse ahasanze nyene umuntu atakenga afise, ngira ngo niwe yo kwibagira kumuzimana. Kuko twebwe n'umuhwi twarawuha umuntu, atamuhwi dufise tukamuha icyayi, atacyayi dufise tukamuha ibyo kurya twari dushigaje. Twarakwinginga rero n'umukozi wanje yarazi kwinginga, atana kimwe dufise twari twaravuganye umwinginga afata amazi yo kunywa, kuko na Bibiliya iravuga ngo nimwaha umuntu rwato rw'amazi. Twaramwinginga makanyoye amazi. Abahora baza kera baravyibuka, tuba mu bwiza twarakwinginga maka nywa amazi basi ko tudafise ico tuguha. Rero twaragize umugisha, je naragize umugisha, twarabayeho tukarya, ntitwigeze tumanika imbabura. Bwaraca ntafise ico duteka ku murango, mugankisanga twatetse kubera Imana yampaye umugisha. Gutanga rero ni vyiza bisumba naho uzi Imana amazi. Imana ni kwaka ivyo udafise, nico nkunda kuvuga. Naho uzi Imana amazi mugabo umuntu muzimane. Hari abantu bimana, hari abantu bimana ku buryo bimana n'umuhwi umwe uwuzimanya umushitsi. Hari n'igihe usanga yarawukumbuye
urazi ko hari igihe twahumuha umuntu agaca avuga yo we urakoze cyane nari nkumbuye agahwi sinarinda gaherutse, ugaca uryoherwa kandi agaca aguhezagira anezerewe kubera umuhaye ako yari akeneye. Hari n'umunsi umwana umukozi yigeze guha agasuguti nari nashigaje akazimana umushitsi kandi yari umupapa. Uwo mushitsi aratwenga mugabo aravuga ati nukurungiriye neza je naheruka igisuguti nimba hari mu mirongo ingahe ati kandi aka gasuguti kararyoshe araduhezagira. None ntiyaduhezagiye kubera yari umukozi w'Imana araduhezagira aca arigira agiye twaca turonka ibitubeshaho. Yesu ashimwe. Nimureke kwimana mu izina rya Yesu. Mu miryango iwanyu, mu miryango nimutange. Hariho abapapa usanga ari ingumyi, asanze umugore yatanze akantu na gatoya ari ingumyi. Vy'ukuri mw'abapapa kirazira kuzibira umugisha canke kwikumira ko ivyo wari ukwiye gutanga bizokukwegera ubukene canke bigukwegera umuvumo. Ahubwo himiriza madamu kubera nibo bakunda kuzimana atange. Wa mumama ari umumama ho n'ubugesera, umumama w'ingumye n'ubugesera urugo ruca rubiha n'ubugesera. Wa mama nimutange, zimana icyo ufise, zimana amazi nimba ari ufise, zimana umuhwi, zimana ifanta nimba uyifise, zimana agasuguti nimba ugafise. Utwo kurya hari harera abayagisha abashitsi ngo bayi ivyo kurya biri ku meza. Yewe gaye oyaye nimusangire bijya nyene mwatetse, bijya nyene mwatetse kurya nyene naho yoba umwubahwa muhe bijya nyene buryo uzosanga kunze ijya meni yiwawe atariyo yaramenyereye. Ni yaramenyereye uturengarenga agasose kirengarenga nyene cyangwa agasose ko mu ngagara. Agasose ko mu ngagara murakazi mugabo hari kera muri za 2000 kombye niho isose yo mu ngagara n'isosi y'intore, niyo sose yo bavuga ngo yo mu ngagara. Rero usanga wagize iyo sose wa muviya yipe atayo yaramenyere agaca avuga ati yo kumba agasose k'intore kararyoshe uku, agaca karya ryohewe akaguhezagira. Nimureke kwimana biragahera mu izina rya Yesu. Nimube mureka kwimana, nimutange ivyo mufise, mutange isabagire. Uko Imana yaguhaye utange, impuzu utange, ibirato utange, isaha, ikaruvati. Erega hari n'umuntu akeneye ikaruvati, ishesheti. Hari umuntu usanga akeneye ishesheti, muhe n'ishesheti azoshima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Gutanga ni vyiza biraryoshe. Nimubingumye ndabasavye, nimubingumye ariko nimutange mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu bo mu gihe cya Maraki barabaye ingumye, baca batangura kurya amafaranga y'Imana. Barabingumye ntibasubira gutanga. Burya ibyo gutanga byatanguye kera. Usomye Aburahamu yaratanze ikimazi, yaratanze ikigira 10 kwa Mercredis. Burya gutanga byatanguye kera, mu kuvayo, mu guharura, mu barewe hose. Imana yari yatanze itegeko yuko abantu bategerezwa gutanga ikigira 10 cy'ivyo bimbura. Umwimbu wabo bagatanga ikigira 10, ibitungwa byabo bagatanga ibigira 10. Byari itegeko ry'Imana. Mose amaze gusozera urugendo yasozereye abibibutsa ati muze mwibuke yuko mutegereza gutanga icya 10 cy'ivyo mwimbura, icya 10 cy'ibitungwa byanyu. Yasize abibibukije. Hanyuma muri kiriya gihe rero, kiriya gihe cyo hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha, abantu rero bobo bari bahevye no gutanga kera, barabiheba. Mugabo ntushake ndiko ndaza ntuze kumbwira ngo gutanga byari byo mu isezerano rya kera, barabiheba. Hanyuma usomye rero muri Maraki arabaza ati mbega mwafashwe n'ibiki? Musome mwumviritse muri iki gice cya 3 uhereye ku murongo w'indwi. Arababwira ngo bari abantu batanguye kugunga ivy'Imana, kugunga Imana ivyayo.
arababwira ngo uhereye mu bihe vya kera, igice cya 3 umurongo w'indwi, uhereye mu bihe vya kera, uhereye mu bihe vya basogokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje. Kandi niko biri, murabizi yuko Abisirayeli bagiye baza amabwirizwa y'Imana bayaca impande batayashitsa, bikababaza Imana. Nimuyitondere, nimungaruke ko nanje nzobagarukako, niko Uhoraho Nyeningabo avuze. Yamara muravuga muti twokugaruka ko mu buryo ki? Mbega umuntu yogunga Imana? Ariko mwebwe mwarangunze. Yamara muravuga muti twakugunze ibiki? Mwangunze 10 n'amashikanwa. Wa muvumo murawuvumwe. Mw'abantu mugunga Imana ibya 10 n'amashikanwa, wa muvumo murawuvumwe. Mwabifashe ibyoroshe ngo nibisanzwe, urumva ntacuba, urareka kubitanga ntacuba, ukwezi kugahera ukadandaza ukabona urungutse. Udandazanya umuvumo, ujana kukaza umuvumo, ugataha no muvumo. Wa muvumo murawuvumwe, kuko ihanga ryose uko mungana mwangunze. Muzane mu bubiko 10 gishitse, kugira ngo inzu yanje ibemwo ivyo kurya. Nimubingeragereshe niko Uhoraho Nyeningabo agize. Murabe ko nazobagomorera ingomero zo mwijuru, nkabacuncuburira umugisha namwe mukaburaho muwukwiza. Ibi ni vy'Imana yaciye ibabwira aba bantu bo mu gihe cya Maraki. Irababwira ngo mwarangunze, nabo bati twakugunze ibiki? Imana iradoma ko ibigira 10 n'amashikanwa. Mwarangunze. Acarabinginga ngo rero kuva uyu munsi basi nimungarukeko nanje nzobagarukako. Kungarukako rero no guhindura ingendo, mutange ibigira 10 n'amashikanwa kandi bishitse, kandi mubizane mu bubiko. Ni mubihe ibimuga, ni mubiha bari mu bitaro. Ivyo kuzana mu bubiko biratandukanye n'ivyo mutwara mu bitaro. Mubizane mu bubiko ibigira 10 n'amashikanwa biza mu bubiko, hanyuma abandi ugacubafasha mu bindi. Aravuga ngo nimubingeragereshe basi, arabinginga nimungerageze murabe jewe ko nabagomorera ingomero zo mwijuru, nkabacuncuburira umugisha namwe mugaca muburaho muwukwiza. Nimubingeragereshe. Enda nshuti yanje wahevye gutanga ikigira 10, gerageza Imana, gerageza Imana. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo biba mu gatondo, biba mu gitutwa, ntutinye imbeho, ni iki? Ni imvura nyinshi. Hariho rero uyu munsi niho nahiyumviriye ko cyane, niho nahiyumviriye ko, kandi no mu musiguzi hariho havuga ibijanye no kutagendereza umuyaga. Umusiguzi mu gice cya 11 haravuga ngo umurongo wa 4, ugendereza umuyaga ntazobiba, kandi uwitegereza ibicu ntazokwimbura. Nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, kandi nk'uko utazi ingene amagufa kurira mu nda y'utwaye inda, uko niko utazi igikorwa cy'Imana rugira vyose. Biba imbuto zawe mu gatondo, kandi ku mugoroba ntupfunye amaboko, kuko utazi ibizokunda, ko vyoba ibi canke biriya, canke ko vyoba bizomera neza kumwe. Yesu ashimwe. Umurongo wa mbere nawo wavuze ngo terera ivyo kurya vyawe ku mazi, uzosubira kubibona haheze iminsi myinshi. Ubu mugabo nashaka kuvuga ngo hariho abanka kubiba canke bakanka gutanga ibigira 10 amashikanwa kubera ishavu ry'ibi, ishavu rya biriya, ishavu iyo abarongozi badakoresha amahera neza, ugacureka gutanga, urareka gutanga. Mugabo wewe urumva bariya kuba, nagumye ndabivuga kenshi, kuba abayajejwe batayakoresha neza burya ntibikuraba kanini, ntibinakuraba. Wewe tanga, bo bazobazwa uko batayakoresheje neza. Nawe yatanga ntashike, wewe tanga nuzobazwa ngo ntiwatanze wewe nugira ugwitwaza ngo bugi cyambujije gutanga ikigira 10 ngo jewe rero vyaraduze vyaramanutse. Noneho nagira nsubire ndakubwire ngo hano nta mahera y'abantu turya,
ibikorwa birahari ni byinshi cyane, nitworonka mve tuyarye tuyakuyehe kandi utari kuratanga, utari kuyatanga tuyarya avuyehe? Enda nimugerageresha Imana ibigira 10 byanyu murabe kutabagomorera umugisha. Nimba wararetse gutanga uriko wikwegera umuvumo, uriko wikwegera umuvumo. Bantu muhembwa nimutanga ibigira 10, abantu mudandaza tanga ibigira 10, abantu mulima nimutanga ibigira 10, abantu mworora nimutanga ibigira 10. Ushobora kutavyikorera ngo ubizane ukabigurisha bikaja kuri konti. Jewe kubera nazasanga vyanjanye, nabwiye urya muntu aturabira imirima, ndakwinginze kubera hari igihe wimbura ntahari, uzoza uharura icya 10 ubigurishe uce ushira amahera kuri konte, hanyuma uce umbwira uce wandika ko emwe no kuntu uzenya hajya bandika mansiyo yandika ko ngo ikigira 10, agaca ndungikira border nkaca ndyoherwa. Rero ubu rero ndabaye kite, ibyo mu murima byatanze ikigira 10. Haleluya! Tanga kugira ngo usesekarizwe umugisha. Tanga ni kuneza yawe. Bavyeyi mudatanze umwana ntazoza gutanga, azokurikira mwebwe. Muhira mutazimana, mutabamenyereje kuzimana, umwana azokuruko ejo wundi aje kurongorwa canke arongore uruzu rwabo ruburuzu rutazimana n'amazi yo kunywa, rutazimana agafana, rutazimana indya, ibinzi itagira umugisha, ibinzi itagira amahoro, ibinzi itagira umunezero kubera batazi kuzimana. Nimba utanga ikigira 10 vyigishe n'abana bawe babikurane. Nimba utanga amashikanwa yishimwe Imana yakugiriye neza, ndakwinginze uvyigishe n'abana bawe babikurane. Haleluya, haleluya! Babikurane. Ni urunganwe gwejo gwishengero ryejo bazobara abantu batanga bagira umugisha. Igituma tubigisha gutanga so kugira ngo imurunzu y'Imana twegeranye ibifaranga, ariko mwobizana twokora ibikorwa vy'Imana. Erega mwoyazana twokora ibikorwa vy'Imana. Hemwe erega burya hari ibikorwa tudakora kubera utazana ivy'Imana gutegeka gutanga. Zana ivy'Imana, ivy'iwawe ubireke basi. Ariko n'ivy'iwawe wari ukwiye kuzuragera igihe uzana muri bijya bice 90%, ukazana kubwivuga butumwa, ukazana tukaja kuraba abantu mu bitaro. Erega tuzoba turiko turatanga isabagire, uko no gutanga isabagire. Haleluya! Zana ivyo bigira 10 mu bubiko. Inzu y'Imana niburemwe ibikenewe, niba umwanda, nibe mw'umwanda hayataba amafaranga uwabaye umwizigega wagatanga ikigira 10, aha hose mubahabona ibivu, muwamwinjira abafise ama allergie mugatangura kwasamura kubera ivumbi ryo ngaha. Nuko hari abatanga hanyuma hakagirirwa isuku hakamera neza. Yesu ashimwe. Wewe rero watanze isuku rikaba, Imana iguha umugisha, isubiza aho wakuye vyinshi cyane. Wewe watanze tukaba dufise amatara batarayaducirako, tugashobora kuriha umuyaga nkuba, tugashobora kuriha amazi. Imana iguha umugisha, isubiza aho wakuye vyinshi cyane gose cyane. Emwe ntimuriko muravuga ngo amene muri benshi, ngira muri asha mutanga muri bake. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya! Igituma ndiko ndabivuga ibijanye no gutanga, ndondera iterambere ryawe. Burya gutanga ndiko ndondera iterambere ryawe, ndiko ndondera umugisha kuri wewe. Burya umuntu atanga aratera imbere, ndababwije ukuri. Umuntu atanga n'ibyo mu kazi uzusanga ari karadugu, urashaka wishuza Imana. Ni wawe umwizigirwa ku kigira 10 urishuza Imana, uyishuza ati kinotanga nkaguma ndi hahandi imyaka 5 imyaka 10. Umwizigirwa uzoraba ko Imana itagukorera akantu. Erega iragororotse, erega n'umwizigirwa. Haleluya! Hari abantu baronka amamisyo, uri mu gihugu uri hanze y'igihugu, twose nibuke ko ari ubuntu bw'Imana yamugiriye kugira ashobore kuronka iyo misyo, bakamuha fredo mission, ugasanga yose arariye ntazanye namba. Uri kurizibirira misyo zo kuduga, mu nyuma bazogusimba bakurenganya, ariwe waruramukiwe bati haramukiwe naka.
uzoce wibuka ati mbega inshuro zose maze kuduga naratanze cyangwa sinatanze. Hemwe abantu muhezagirwa wahura n'umugenzi akaguha ibihumbi 10, igihumbi sigwawe kizane mu bubiko. Nimba urose miliyoni 10, umuliyoni sigwawe wuzane mu bubiko. Yesu ashimwe. Kandi aho uzoba uziganije uzoba uguranye Imana. Imigani 19 umurongo wa 17 niho havuga ngo uwufashije umworo abaguranye Imana. Burya ni wafashe umworo uzoba ubihaye Imana, izomenya ukundi bigusubiza bigwiriye. Haleluya, haleluya. Nimugurana boro. Abandi ngo harahiriwe umuntu yitwararika umugogwa. Uyo ngo Imana izomworohereza n'ubusaswa, uwo Imana izomuha kumere aryamye, Imana imworohereze, agwaye Imana imukize. Nukuri Imana ntiryideni, Imana ntiryideni. Kaba hari icyo wabuze nukuri urishuza Imana. Tabita ntiyazutse mu bapfuye, azuwe nuko bariza bo yagiriye neza babagogwa. Aka n'akarorero kagaragara. Babagogwa yagiriye neza, abashonera uduhuzu, abashonera udutwembe, aradushona arabaha. Amaze kutubaha umunsi umwe arapfa. Apfuye bararira, gushika hamarira duga agashika ku Mana yo mwijuru. Baravuga bati nahaja Pawulo, babambe Petero wahawe ingabire yo kuzura ingo iyo ngabire yawe imenyekana. Burya rero ndahashika nkajugumira nkavuga ntiya mbega yagira ntibikunde. Rega burya bagiye kumuzana kubera bari bazi ko afise iyo ngabire. Petero ingo za wiruka, nitwemera ko Tabita apfa, nitwemera. Bararira. Petero nawe aratakambira Imana ati aba bantu bona no bagira gute, ndakwinginze ugira icyo ukoze. Tabita arazuka mu bapfuye kubera kugirira neza abagogwa. Haleluya, haleluya. Ubabara umurushwa Imana izomurokora ku munsi w'ibyago, niko Bibiliya ivuga. Uhora hazomuzigama amukize kandi azogira amahirwe mu isi. Haleluya. Azogira amahirwe mu isi, si mwijuru gusa ariko no mu isi azogira amahirwe. Nahazomuha abansi biwe ngo bamugira uko bigombera. Uhora hazomwiyegeka ariko uburiri aho ndobere yagwaye ni wazomworohereza ubusaswa. Iyo ni Zaburi ya 41 uhereye ku murongo wa mbere. Gutanga ni vyiza rero biruta guhabwa. Ndakwinginze ibijanye no gutanga ubishire ku mutima, ubibe utagendereje ngo ni mu gihe cy'ubukene. Ubu rero hariho abariko baragendereza ibihe ni mu gihe cy'ubukene. Ubu rero hariho abatongeye gutanga ibigira 10 ngo ni mu gihe cy'ubukene. Hariho abatanga amashikanwa yishingo. Nagenda kubwira uri kuri yafonsa mu bukene, uri kuri hamba mu bukene. Tanga ibyo utegerezwa gutanga. Fasha abagowe, fasha abari hirya no hino. Aha muri twebwe ndababwira uko twicaye hano, umuntu wese arafise uwaruta. Nibyo canke sivyo? Nibyo canke sivyo? Uhava ubona uri ngaho ngo ndakenye, hariho wundi agusumvya ivyo ufise uri kurarira nawe wavyifuza. Aha mubona umve hari habo turuta. Rero burya uruta uba ufise devoir kuri we yo kugira ico ukoze, ico umufashije. Rero gutanga nivyo nagomba kubabwira. Kubiba no kubiba, gutanga no kubiba rero no kugira ngo utahure yuko bica bigaruka bigwiriye. Ubivye wese yimbura vyinshi, bica bigaruka bigwiriye. Mbere uzoze ukoresha iyo terme nyene kubiba, uzuvuge ngo utanze nk'impuzu, ndabivye impuzu yanje kwa kanaka, ndabivye umuceri kwa kanaka, ndabivye agasukari kwa kanaka, ndabivye ibihumbi 10 kwa kanaka. Bizokugaruka ko bigwiriye cyane. Yesu ashimwe. Nuko rero Imana ibahezagire cyane. Twige gutanga biraryoshe cyane. Yesu ashimwe. Twige gutanga tuzi ngo Imana ihemba neza. Yesu ahabwa icubahiro.
Imana ihemba neza iragahezagirwa. Kandi ivyo gutanga navuze ngo tuvyigishe n'abana bacu. Abana bacu bige kubiba. Bige kubiba, uzobiba igitenge kimwe wimbura ibitenge 4-5. Uzobiba ikanzu imwe wisange wimbuye ikanzu 5. Reka rero kwikumira ko ivyo wategerezwa gutanga kuko uzoba uri kurizibirira umugisha wawe. Nuko rero aha rero ijambo ry'Imana ryatuje ko twese umuntu wese yisuzume, mbega uri umwizigirwa ku gutanga ikigira 10. Ryo ni itegeko ry'Imana. Gutanga ikigira 10 Imana yarabibasavye. Gutanga ikigira 10 amashikanwa nivyo yabagirije bari yaho mu gihe cya Marakini navyitwagiriza uno munsi. Abantu muhezagirwa mukamira. Gutanga ikigira 10 ni itegeko ry'Imana. Uriye ikigira 10 wikwegeye umuvumo. Uriye ikigira 10 wikwegeye ubukene. Zana mu bubiko. Uko tungana kose Imana niraba byinshi canke bikeye utanze. Iyaba yaraba ubwinshi Yesu ntiyari gushima wa munyokuru w'umworo wa mupfakazi ngo atanze ibirenge abatunzi. Yaratanze ikuta imwe. Yaratanze ikuta imwe mu giseke. Buryo iyo dutanga ngaha Yesu kijya gihe yari sur place nyene yarababona yari mu rusengero, ariko ubu mu buryo bw'imwema bari karabisoma. Nakatanza gahumbi kandi muhira yashize 300. Nakatanze 200,000 muhira yasize 2 millions. Erega bivana n'ivy'Imana ibona wasize hariya. Erega iraba ivyo wasize hariya. Niraba ngo ivyo kwigirisha ugira raba ivyo dutanze. Rero iraba umutima. Uyu munyokuri gituma yavuze ngo atanze gusumba abatunzi bose ngo baraza bagatereramwe ibifaranga byinshi. Ariko wa mupfakazi w'umworo usomye hariya muri Luka ngo araza atereramwe ikuta rimwe acari yisubirirayo aricara ngo Yesu aravuga ndi ndababwire. Acara bakoranya ati ndababwire. Akoranya abigishwa biwe kugira ngo abigishe ati ndababwira uyu munyokuru atanze byinshi biruta ibyo aba batunzi batanze, kuko we yatanze ibyo yarafise byari kumubeshaho. Twebwe dutanga 10,000 dusigaranye ibitubeshaho. Ibaze rero ni watanga 1,000 muhira usize 2 millions. Imana burya ibirikira turaba dutanga gute, ikaraba umutima, ikaraba nyene ivyo dutanga, ibona n'ivyo dusize hari inyuma. Imana ni kwaka ivyo udafise, ikwaka ivyo ufise. Imana idufashe cyane kandi idushoboze. Haleluya, haleluya. Reka nsomire ijambo nzobe mpejeje. Luka 6:38. 6:38 havuga ngo ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Ingero nziza itsindagiye inyigishe mbere bisesekaye niyo bazobaha muco muteze. Niwatega ineza, niwatega gukora ivyiza, niwatega kugirira neza abandi, nawe bizokugarukako bisesekaye. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Uyu muririmbyi yavuze ngo tubibe imbuto zineza. Tuzibibe ku murango, ku mugoroba, mu gitondo, ku murango no ku mugoroba. Sinzi wewe uko wari umaze iminsi ubiba, sindabizi, ariko ndifuza ko dusengana Imana. Ndifuza ibijanye no kubiba ko twofata ingingo shasha yo kubiba kugira tugire umugisha. Nitujana nuko ngo ibihe bimeze hariya, umugisha wawe urahari. Umugisha wawe nujana ngo devise ryabuze, ubundi hari amadevize wahora utunga. Rero umugisha wawe uzovana nuko utanze amadevizi yari azova yowe wagusanga ataciye no muri berbe. Birashoboka canke ntibishoboka? Birashoboka canke ntibishoboka? Wewe biba gusa. Haleluya. Nero jewe ngomba dusengana Imana na wewe wari umaze iminsi bikugoye kubiba. Umuntu yaramaze iminsi atabiba ikigira 10, atabiba amashikanwa y'ishimwe.
uve hasi dusengane Imana. Dushaka dufate ingingo nshasha kugira ngo tugire umugisha, tube ishengero ry'umugisha, tube imiryango y'umugisha, tube imiryango ihezagirwa, tuduge mu kazi, dutere imbere mu kazi. Ndifuza ko dusengana nawe. We vyagoye, ushobora kuba ufise ugwitwazo ngo wafashe kredi. Igihe wasaba kredi nube waratanga ikigira 10 kugira ntuzobazwe amahera amahera y'uno munsi. Rero ko wayariye yose uracabazwa ikigira 10 naho warafashe kredi. Uve hasi dusengane Imana. Muntu udatanga ikigira 10, ndakwinginze ni kuneza yawe kugira ngo Imana izira korohereza ubusaswa, Imana ikurinde kugwa mu mitego y'abansi, Imana yamigutabara. Nawe shitsa ivyi gusaba hamwe no gutanga ikigira 10, dutange, twige gutanga isabagire, dufasha boro, dufasha abakenye, dufasha imfuvyi, dufasha abapfakazi, dufashe duterera ivyo kujya ku mazi, bizotugaruka ko bigwiriye cyane. Reka rero dusenge, ariko wifatira ingingo, wigira imigabo muri wewe, uvungiye ngo ivyo narariye sinzosubira mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza kandi ugira neza. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro, turagushize hejuru. Uri Imana iduha byose kandi ukabiduha bisagutse. Uri Imana utugirira ubuntu, uragahezagirwa. Ni uduha imitsima yo kurya, ukaduha n'imbuto zo kubiba. Wewe iyo uba waduha imitsima gusa tuba tugowe, twoga imitsima hanyuma yahera tugahwera. Ariko noneho uduha imitsima ukaduha n'imbuto zo kubiba kugira ngo bize vyongere bigaruke, tuze twimbure. Warakoze, uragahezagirwa. Ndasengeye umuntu ari hano, Mwami, yatwawe yaramaze imisi atabiba ibigira 10, atabiba amashikanwa y'ishimwe, adatanga ivyiwe kugira ngo agire umugisha. Uyu muntu ndamusengeye, umwe yahora yikumirako ivyo yarakwiye gutanga, abandi mu migwi bakora ibi akigira sindabibazwa, abandi mu miryango bagakora ibi akigira sindabibazwa, agikumirako ivyo yarakwiye gutanga. Mana, ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, utabare mwene data, umugirire imbabazi, umuvumo wari umuriko mu izina rya Yesu hanagugwe n'amaraso ya Yesu, hanyuma umushoboze kuva uyu munsi yo gukora ivyo ategerezwa gukora, gutanga ikigira 10, amashikanwa y'ishimwe, kuza mu nzu y'Imana tutari minwe misa. Ivyo nibikongere mu izina rya Yesu. Abantu bagiye bahezagirwa bakarya badatanze ishikanwa gishimwe, bababarire, hanyuma ubeze umuvumo wose, hanyuma mu nyuma nibahezagirwa baze bavyibuke, ubahe kugira intambuko nshasha, ubahe gufata ingingo nshasha kugira ngo bige gutangira Imana ivyo wabahezagije, kugira umuvumo ntubabeko n'ubukene ntibubabeko mu izina rya Yesu. Ariko Mwami, ndasengeye n'aba bantu bitwararika gufasha abandi, bitwararika gutanga ibigira 10 n'amashikanwa y'ishimwe, ndabahezagiye mu izina rya Yesu. Uhezagira ibigega vyabo, uhezagira imiryango yabo, uhezagira akazi bakora, batera imbere, bagira ikiganza ciza mu bikorwa bakora, bagira amagara meza, nibaze bigere bagwara, bagira inkomezi, babandanye gukora, baronke ivyo bagutangira, ivyo bashigikiza igikorwa c'Imana, hanyuma baronke n'ivyo bashobora guha imiryango, bibeshaho imiryango. Uzobukoze, urakoze, turagushimiye. Uri Imana nziza, kuvyumvise kandi ugiye gutabara n'abari ku buhingangurukana bumenyi bariko baradukurikirana badatanga, nabonye nubababarire, ubigishe gutanga, bafata ingingo yo gutanga. Abandi bahora batanga, Mwami, ubahezagire. Twarabahaye aho bategerezwa gutanga amashikanwa ku buhingangurukana bumenyi, abama batanga ubahezagire, abadatanga nabo ubababarire mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu, urakoze, turagushimiye. Uri Imana nziza kandi ugira neza, uragahora ku ngoma. Cyubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sanzwe maniri mu ruhande rwacu,